ashimwe. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kuri bashasha kumbure, ku mazina nitwa Patrick Ndikumana. Nije tugiye gusangira inyigisho zo kuri uyu mugoroba. Turiko turiga icigwa cyo gusenga. Uyu munsi ugira kabiri. Umunsi wa mbere twari twize turabira hamwe impamvu dukwiye gusenga. Ku batari hano twarabonye ko Imana irashaka ko tuyisenga. Kigira kabiri, impamvu ituma dusenga nuko twabonye ko gusenga ari itegeko. Ubugira gatatu, twabonye ko gusenga bidufasha kwegera Imana. Abigishwa ba Yesu Kristo baramusavye bamubwira bati twigishe gusenga. Iki gihe bamusaba ati twigishe gusenga, yari yicaranye nabo ku musozi ariko arabigisha. Turabibona muri Matayo uhereye ku gice cya 5 kugeza ku gice c'indwi, inyigisho zo ku musozi. Niho bamusaba bati twigishe gusenga. Urashaka kwibaza mbega ko yariko yigisha ni kubera iki batamusavye bati twigishe kuvuga ubutumwa, ariko bamusaba bati twigishe gusenga? Muri Mariko gice ca 13 ku murongo wa 11 haratubwira hati, kandi nibabajana babashengeranye ntimuze muhagarikire imitima ico muzovuga. Ico muzohabwa cose muri ako kanya muze mube ari ico muvuga, kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mpwemu yera. Imana ishimwe. Ivyo kuvuga ubutumwa bwiza, ntuze uhagarike umutima. Igihe cyose uzohagarara ugomba uvuga ubutumwa, mpwemu azoguha icyo uzosangira n'abazoba bari imbere yawe. Ndavyibuka ikindi gihe nari nateguye nk'uko twandika udupapuro, ariko mpagaze imbere yabo ngira mbwira ubutumwa, numva kagapapuro nateguye no gata byose nca ndashibura nasijicira hinduka. Imana ishimwe. Ari igihe dushiramo ubwenge, ariko igihe tuvuga ubutumwa mpwemu araduha ivyo turi buvuge. Hano rero bamusaba ngo twigishe gusenga. Twigishe gusenga kuko twarabonye ko Imana ibishaka. Twarabonye ko ari itegeko. Twarabonye ko ubwacu bidufasha kwegera Imana. Ninaco gituma ari vyiza gusenga. Uyu munsi rero tuza kurabira hamwe intambuko zo gusenga nkuko twabivuze kuwa 5 ushize. Tuza gufashwa n'amajambo ari muri Matayo. Dutore Bibiliya zacu dusome muri Matayo igice ca 6, turahera ku murongo w'9 tugeze ku murongo wa 13. Naya majambo aza kudufasha kugira ngo kuri uyu mugoroba turabire hamwe intambuko zo gusenga. Matayo igice ca 6 turahera ku murongo w'9. Bamaze kumusaba ati twigishe gusenga, Yesu yaciye abikora. Matayo 6 duhere ku murongo w'9. Nuko musenge mutya muti, Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mw'isi nkuko biba mwijuru. Uduhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu nkuko natwe twahebeye abari mu myenda yacu, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko dukize wa mubi. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ivyawe ibihe bidashira. Amen. Rino sengesho hano turisomye
ukuvuga ngo riri mu rukurikirane rw'inyigisho Yesu yariko yigisha intumwa ziwe n'ishengero rinini ryari ryamukurikiye kuri uyu musozi. Yesu ntiyigishije rino sengesho kugira ngo twame turisubiramwo, siyo yari intumbero yiwe, kuko turabona muri iki gice nyene kuva ku murongo w'indwi n'umunani avuga ngo kandi nimwasenga ntimukabomboranye amanwa canke ngo muhagarare ahantu ngaha ngo abantu bose bumve yuko mwebwe muri abasenzi muhambaye. Ukuvuga ngo rino sengesha ariko araribigisha ntikwari ukugira ngo baze bararisubiramwo, naho benshi barisubiramwo, mugabo intumbero ya Yesu ntikwari ukugira ngo baze bararisubiramwo. Ikigira kabiri twomenya, igihe Yesu yababwira rino sengesho yariko arabigisha hamwe n'izindi nyigisho, kuko uravye guhera mu gice ca 5 kugera mu gice c'indwi turabona Yesu abereka abahiriwe abaribo. Turabona abigisha ingene Yesu bwiwe yaje gushitsa ivyagezwe. Turabona ingene abigisha ko bakwiye kuba agahore, akabigisha kandi n'ingene bakwiye gusaba. Mu vyo yabigishije rero na rino sengesho ririmwo. Uyu munsi singomba ngo tube hano turifate mu bwenge, ariko nagomba ngo tugiyumvire ko twige intambuko zo gusenga. Turavye rero ano majambo turabona neza ko arimwo ibintu bishika ku ndwi, kandi tutarabiraba. Igihe Yesu ntiyagira abavyitiranya, igihe Yesu yigisha rino sengesho bari ku musozi. Ntihace hagira umuntu avuga ngo nitwagomba gusenga tuzoja ku musozi. Oya, turabe amajambo adufasha kutamara umwanya ngo tuko tuduga imisozi ngo niho dukwiye kuja gusengera. Yohana igice ca 4 ku murongo wa 20 na 23. Tumwabwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 4 20 kugeza kuri 23. Haravuga ngo basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyizera nyina wanje, igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera Data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ishimwe. Ntibisaba ko tuja ku musozi, ariko kandi Yesu aravuga ngo turazi ico dusenga. Bisigura ngo bano bigishwa kumubwira ati twigishe rero gusenga. Imana ishimwe. Hari ico bashaka kumenya, kandi iri sengesho ibi bintu biri nababwiye nasanze birimwo ubuvugishwa bukomeye cyane. Iri sengesho baryita ngo dawe wa twese. Rino sengesho harimwo ibi bikurikira. Ikintu ca mbere ni izina ryawe ryubahwe. Ikigira kabiri ni ubwami bwawe buze. Ikigira gatatu, ivyo ugomba bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Ibi bitatu ni igice kimwe kivuga ku Mana. Ibindi bine biraba umuntu. Haravuga ngo ivyo kurya vy'umunsi. Ico ni kimwe dusanga muri isengesho. Ikigira kabiri muri iki gice ca kabiri kuvuga ikigira gatanu, amadeni ni kuvuga abo yafitiye
n'abayagufitiye. Ikindi cya gatandatu hano ni ibigeragezo. Ikigira indwi ni umwansi. Turabona rero ni ibintu indwi bigabuyemwo kubiri. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere ibyo bintu bitatu biraba Imana, ibintu bine navyo biraba umuntu. Igikorwa rero cyo gusenga ni ukuvuga ngo kiba hagati y'umuntu n'Imana. Uyu mugoroba rero nagomba ngo turabire hamwe izo ntambuko zine. Turavye aya majambo dusomye, turabona intambuko ya mbere ni guhimbaza. Imana ishimwe. Guhimbaza. Guhimbaza niyo ntambuko ya mbere yo gusenga. Aravuga ngo izina ryawe ryubahwe. Uhereye isi ikiremwa, turabona muri uko gutangarira ivy'Imana yakoze, Imana bayita Elohim, bisigura ngo Imana y'ubushobozi, umuremyi ahambaye. Turabona ngo Imana kubera yuko ariyo iduha agakiza bayita ngo Jehova Yawe. Imana kubera ko ishobora vyose, atakintu na kimwe cyo inanira, na cya kindi bibaza ko gikomeye kitoyinanira, bayita El Shaddai. Kubera ko Uhoraho ariwe mukiza wacu, atawundi ashobora kudukiza, bamwita ngo Jehova Rafa. Jehova Shalom kuko atanga amahoro. Jehova Shama kuko Uhoraho ariho aba. Jehova Shaba kuko Uhoraho ari nyeningabo. Igihe Mose yari ku musozi arabaza Imana ati nibambaza ndavuga ko witwa nde? Haleluya. Imana iramubwira ngo ubabwire ko nitwa ndi uwo ndiwe. Ubabwire uti ndiho, yabantumye ko. Izina ryiwe ngo ni ndiho. Amazina menshi ari mu Bibiliya ararenga 15, n'abantu bari mu bihe bitandukanye, ivy'Imana bakoreye birabarengera, baca bayita amazina. Sinzi uyu munsi zino ushobora kwita Imana. Wiyumvira ivy'Imana yagukoreye cyagihe, uce wiyumvira ati mbega izina rya no kwita ni ryahe bihwanye n'ivyo wankoreye. Igice cya mbere cyo gusenga ni guhimbaza. Izina ryawe ryubahwe. Mbega urumva ko Imana ikwiye kubahwa? Urashobora no kumara isaha uri kuravuga ubukuru bw'Imana, ingene iryo zina rihambaye n'ivyo Imana yagukoreye. Kuri iki gice twasomye, ikigira kabiri twabonye ngo ubwami bwawe buze. Abayuda bari bahahamiye cyane ubwami bw'Imana, bari babuhamiye cyane kuko bari bazi neza ko buzoba ari ubwami bw'amahoro. Yesaya umuvugishwa yabaye muri bo yari yarabivuze, aravuga ngo ku bwami bwa Mesiya intambwe izorisha hamwe n'umwagazi w'intama, kandi umwana mutonya ngo niwe azobiyobora. Nukuvuga bari biteze ivyo. Igihe rero Kristo yaza, basanga akoze ibinyuranye n'ivyo, baca baramwanka. Imana itubabarire cyane. Baca baramwanka kuko bari biteze ko bagiye muri vya bihe, bari biteze yuko bagiye kubona ivyo vyiza abavugishwa babo bari barababwiye. Baca baranka uyo mwami. Bamaze kumwanka, nukuvuga ngo abamwakiriye, abamwemeye, yabahaye kuba muri ubwo bwami bwiwe. Mbega uyu munsi ubwo bwami bimeze gute? Ushobora kubona imibabaro igukikuje, amakuba agukikuje, ariko nagomba nkubwire ngo abize n'uno munsi turi muri ubwo bwami. Imana ishimwe cyane. Uno munsi ubwo bwami buri mu buryo butagaragara. Buri mu buryo butagaragara, ni ubwami bw'amahoro. Naho turi mu mibabaro dufise amahoro muri we. Twemeza ko turi muri ubwo bwami kuko ari ubwami bw'amahoro. Turabe ingene Yesu yatubwiye muri Yohana
Yohana 16:3. Yohana 16:3 haratubwira ngo ivyo mbibabwiye kuko kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Ivyo ndabibabwiye kuko aha yarahejeje kubabwira imibabaro bazogira, yaramaze kubabwira yuko mw'isi bafise amarushwa, yarahejeje kubabwira yuko isi ibanka, aca arabwira ati ivyo vyose rero ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mw'isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. Nukuvuga ngo amahoro Yesu yaduhaye aratwereka ko ari ikimenyetso ko turi muri ubwo bwami bwiwe bw'amahoro. Ni naco gituma igihe Stefano yari karategwa n'amabuye, ategwa amabuye, yararenganije amaso kuvyo abona, ngo abona ubwiza bw'Imana, aca araharira abariko baramutera amabuye. Bisigura ngo amahoro Yesu aduha turengera ivyo tubonesha amaso, tukagira amahoro y'indani, tukagira umunezero naho inyuma bigaragara yuko ari imibabaro. Ikindi kitwereka yuko turi muri ubwo bwami, ubwami bwose bugirwa n'umwami. Umwami Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Matayo 2:8 n'umurongo tuzi twese, ku gice ca 19 kuri 20. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe imisi yose. Bisigura ngo umwami wacu ari kumwe natwe, aduha amahoro, aduha umunezero, aduha kuba abagororotsi, kandi uyo mwami ari kumwe natwe. Bisigura ngo ubwo bwami naho turi muri iyi si turiko turabwumva, iyo turi mu mpwemu neza twarakira umwami Yesu, dufise amahoro, dufise umunezero, mpwemu yari ari muri twebwe, turagera yaho twumva kuri ubwo bwami ingene buzoba bumeze. Wibagira amakuba, wibagira imibabaro, ukumva uri kuratwenga gusa, kandi abandi babona ko kabaye. Umwami wacu araduha kumva kuri ubwo bwami. Ariko kandi uwundi munsi ubu bwami buzoba ubwami bugaragara, buzoba ubwami bugaragara. Mwisengesho rero rya Yesu ariko aratwigisha, nukuvuga ngo mu gice ca mbere cyo gusenga, guhimbaza, ni vyiza yuko uri kurasenga wumva unezerewe ko hariho ubwami wahawe kandi utari ubikwiye. Iyo utanguye kwiyumvira ubuntu wagiriwe uri kurasenga, urumva ko Imana ukwiye kuyihimbaza vy'ukuri. Ikindi kigira gatatu hano, turabona ngo ivyo ugomba bibe ku isi nkuko biba mw'ijuru. Sindashika mw'ijuru, ariko Bibiliya irampiga igicapo cyo mw'ijuru. Nuko mw'ijuru hariho umwami umwe, ariko mw'isi hari abami benshi. Mwisengesho rero tuvuze duti ivyo ushaka bibe mw'isi nkuko biri mw'ijuru, kugira ngo habe ubwami bumwe, atari Antikristo azoza kubigerageza, ariko ivyo ntibizoshoboka isi idakuweho, ngo nta nzara ibayo mw'ijuru. Hano mw'isi hari inzara, naho Antikristo azoba yagerageje kugira ubwami bumwe, buzoba ari pirate, kuko abantu bazosonza. Twarabibonye mu vyahishuro Yohana yuko ico gihe abazoba batariko n'ikimenyetso ko bazicwa, benshi bicwe n'inzara. Bisigura ngo inzara kugira ngo ive mw'isi, mw'ijuru kuko atayiriho, kugira ngo bimere gutyo nuko isi izoba yakuweho. Mw'ijuru nta cyaha kiriho, mw'ijuru nta rupfu, hano mw'isi ivyo biriho. Rero ariko arababwira ngo ivyo ugomba bibeho, bibe mw'isi nkuko biba mw'ijuru. Bisigura ngo n'ubwami bw'ijuru bwimukiye hano mw'isi, aho atarupfu, atacaha, atagusonza. Ivyo rero ntibishoboka isi idahinduwe sha. Ni naco gituma rero iyo dusenga twumva yuko tukwiye kugira inyota y'ivyo bintu.
aho urupfu rutwara abacu tukarira ruzoba rwarakuweho, aho tuzogira umwami Yesu ari waganza, babandi baganza barondera inyungu zabo, babandi baganza bakaganza nabi, tukaguma mu mibabaro bizoba vyakuweho. Igihe rero uriko urasenga wumve ukwiye guhimbaza Imana uyinezerererwa, kuko hari ivyiza yatubikiye, ivyo amaso atarabona, nivyo amatwi atarumva, ivyo nivyo yatubikiye. Wumve yuko hari ivyiza wabikiwe, wumve wonezerererwa iyo Mana. Igihe rero uriko urasenga, igice ca mbere, intambuko ya mbere mu gusenga, fata umwanya ukwiye wo guhimbaza iyo Mana. Izina ryawe ryubahwe Mana. Nihweje ivyo waremye, nihweze ivyo wakoze mu buzima bwanje, izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze, ndavya akarenganyo kari mw'isi, ndavya imibabaro iri mw'isi, ndavya amakuba ndiko ndabona. Mana, ubwami bwawe buzoza ryari bugaragara. Haleluya. Wumve wofata umwanya wo guhimbaza uriko urasenga. Ubushize narababwiye, si vyiza kusimbira imbere y'Imana papa umukate, papa umukate, papa umukate, utawuronse ukumva umengo uriyanse. Ariko Imana iragomba ko dusenga. Narababwiye igituma igomba ko dusenga, iragomba ko buri munsi buri saha twatura ko ariyo duhisemwo. Ati ivyo ugomba bibe kw'isi nkuko biba mw'ijuru. Kuvuga ngo umwami abe wewe Mana, ivyaha bikugweho, urupfu rukugweho, amarira ntasubire kubaho ku maso y'abakwizeye. Uriko urasenga rero ucubona ko urengera imibabaro uba urimwo, ucubona yuko uhawe kuremeshwa, ucubona ko ivyizigiro vyawe ubihaye intumbero. Ivyo rero umaze kubikora, duca tugenda ku gice ca kabiri c'amajambo ari muri rino sengesho, ibiraba abantu. Umuntu twabonye ngo ikintu ca kane canke ca mbere mu biraba umuntu ni ivyo kurya vy'umunsi. Ikigira kabiri ni amadeni abo yafitiye n'abayagufitiye. Ikigira gatatu ni bigeragezo. Ikigira kane ni umwansi. Sinzi ko hari undi mutwaro musi y'izuba. Iyumvira undi mutwaro utoba uri muri iri sengesho ry'umwami Yesu. Bisigura ngo iri sengesho umwami Yesu ariko arigisha abantu, nta mutwaro numwe uhanamiye umwana w'umuntu atashizemwo. Kandi uriko uraraba yagerageje kutwereka ubukuru bw'Imana n'ingene abantu bayibonye bayiha amazina ikwiye. Kandi turabona ivy'ubwami bwiwe bw'amahoro, turabona kandi n'umuhero aho Satani azoba yarakuweho, isi yagizwe nsha, yabaye nshasha. Ariko kandi tutaragera muri ivyo bihe, turabona yuko mu gice kigira kabiri cya rino sengesho hari imitwaro ihanamiye abantu. Ivyo kurya vy'umunsi. Ninde atafunguye amazi imisi 3 indwi atafunguye hano? Mwafunguye. Nukuvuga ngo mu mitwaro ufise nuko buri munsi woronka ivyo ifungura. Ikigira kabiri muri no sengesho biraba umuntu ni amadeni. Ushobora kuba udafise ideni, ariko hari abantu bahanzwe n'amadeni. Amadeni y'inzu, amadeni ku mabotike, amadeni atandukanye. N'abinanase ugasanga amadeni bafise baragize ubuntu, baronka abasaba ideni. Abo bantu baranse kubariha, none ishavu iryinshi. Ivyo birabahangayishije. Ukuvuga ngo n'umutwaro kuko bahangayishijwe n'abantu bahaye ariko ntibabasubije. Ariko nawe abo bahaye atagusubije, n'umutwaro Yesu ntiyavyiragiye. Bisigura ngo nitwasenga wibuke yuko ukwiye kwishura ivy'abandi. Ariko kandi n'abayagufitiye ubwira Imana bayaguhe, kuko biko biratuma kumbure widoga. Undi mutwaro w'ikigeragezo. Undi muntu yavuze ko ikigeragezo nibihera ariko bihindura isura.
Yesu haba mu isengesho ariko arabigisha yaramenye ko bageragezwa n'ibitandukanye, navyo nyine abishiramo. Ucubona isengesho rigufi ririmo vyose, ririmo ubwenge, ririmo ihishurirwa. Umutwaro wundi ni umwansi. Muri Bibiliya ati Satani niyigendera agira icahagazeko. Nimba udafise umwansi nuko utamumenye, ariko umwansi arahari. Umwansi ashobora kuba ari mwembi, ashobora kuba ari abarozi, ariko kandi nagomba mubwire undi muntu yavuga ati umwansi wawe ngubatse nujya mugore wawe canke nujya mugabo wawe, ntushobora kubimenya. Ati cyo guhishurira umutima wiwe wobona yuko ari we mwansi wa mbere ari ruhande yawe. Wowe ihitamo akubwira ati ujya mubakanye uyu munsi hamwe bo guhi bakwe byo gusubira guhitamo, ubona wo hitamo ujya nyene. Uzosanga benshi bavuga bati oya biravana, bandi bati twobiraba. Ndi muntu bamuha akabazo ati gira ndaguhe telefone mbwira izina ryo mukundanye, ndavuga imisore n'inkumi. Ndavuga ati yitwa Claude. Ati sawa, gira rero mpamagare Claude, hanyuma ndamubaze izina ryawe. Kuvuga ati niyatora Claude azoba vy'ukuri ari umukozi wawe. Ati mpa nimero yiwe, aratelefona ati alo namahoro, uri Sandrine? Ego, ndagomba mubaza ikibazo, niwagitora ndaguha amafaranga. Ikibazo ntikigoye, ngo mbwira izina ry'umukunzi wawe. Aza yumva yadukanye ngo yitwa Berkimas. Isigura ngo Claude niwe abajijwe ikibazo kugira ngo bamuvuge izina, ariko we yita umukunzi bamubajije izina yadukanye Berkimas. Isigura ngo ku isi niko abantu bameze. Hano rero umwasi ashobora kuba n'umugenzi wawe, ashobora kuba n'ujya mugendana. Mu mitwaro rero abantu bafise niyi, kandi yose Yesu yarayivuze. Intambuko igira kabiri mu gusenga ni gusaba. Jewe ni mu bantu batemera isengesho abantu benshi bakunda gusenga. Abantu bavuga ngo Mana ndabisavye ubikore ubugombe bwawe, bibe uko ugomba ntibibe uko jewe ngomba. Jewe iryo sengesho sindaryemera, kandi abantu benshi barabikoresha kuko turabibona muri Luka. Turabe aho Yesu yavuze ubugombe bw'Imana ngo bube. Luka 22 ku murongo wa 42. Luka 22:42 aravuga ngo ati data asangwa ubigomba kura iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Haleluya, amen. Hano igituma nemera abasenga bati ntibimere uko jewe ngomba, bimere uko wewe ugomba. Benshi bavuga ko na Yesu ariko yasenga, ariko jewe kwemera kwanje ivyo navyo senga. Ati kubera iki? Igihe Yesu yasenga, mbega ubugombe bw'Imana bwabugahe? Imana yagomba iki? Imana yagomba yuko Yesu acungura abantu. Ukuvuga ngo ubugombe bw'Imana bwari uko abantu bacungurwa, ariko
uyu munsi wewe uri kurasenga mbere ubugombe bw'Imana n'ubwahe? Imana igomba iki? Imana igomba gusenga. Haleluya. Imana igomba gusenga. Naco gituma nimba igomba gusenga sindayiha responsabilité y'ivyo jewe ngomba. Ndi responsable gusaba ico ngomba. Ni naco gituma yo senga ndavuga ivyo nkeneye. Ni nk'umuntu yosenga ati Imana inyama ariko utazima ifumu mutudagara bimere nk'uko ngomba ariko bibe nk'uko ugomba mu izina rya Yesu. Amen. Aho harimo gukekeranya cyane. Wamaze kusaba inyama mugabo ati n'ivyana bazi ifumu mutudagara ndabiko abana bafungura. Ugaragaje ko Imana idashoboye kuronka inyama n'ivyayinanira ifumu kurondera utudagara. Ariko imbere yayo ndasaba icyo ngomba. Icyo gituma nabashimiye nawe naciye ku masonga, ariko ndibuka igihe nayishyurira ibanga ryo gupresiza ukavuga naradonze n'agapapuro karacariho. Ndavuga Mana aho najyama hasi ku kirago kandi batazararengana muri salo zikahondona. Numva birambabaje. Nava mukamenge ngenda ku ishuri risedira Tanganyika n'amakuru nkiri ubusa. Mu gusenga navuga Mana ndashaka ari narongora ndongorere mu muduga wanje kandi ngenda n'amakuru uyu munsi. Ndashaka inarongora ndongorere mu nzu yanje. Kubera ibishobisho byinshi ndavuga ni kandi zobe etaje uzofuma akabaro Mana. Ndabyane kuko nyene zofuma basa akabaro mugabo yiwanje kandi akaitaje kajeko. Byose ndadonda ariko naguma mubwire sinabonye ingene bizogenda, ariko narize gupresiza naho byotera Imana irabikora. Harageze yaho namwe kubaka ubufaranga bukeye Chada izigira umugenzi wanje twakorana yitwa Alexander ndamubwira ati wewe nyubakira ivyo ugomba udufaranga afise n'umutwe. Cyabana tutakuravye urakwibaza akabari ko hejuru. Jewe nari naravyibagiye cyo nasenze. Cyasanga yabigize yagashizeko nta mahera n'akagari. Mu nyuma ubwenge bugarutse mbona Kalista haheze imyaka nk'ibiri yamaze kubikora niba nabona Kalista. Kumbe Imana rimwe na presiza nyene ndadomako ivyo yankoreye cyadatanga. Haleluya. Ico gituma rero ntemera ko mvuga ati ivyo ugomba ivyo nibibe nk'uko bigomba. Oya, tumbereza neza Imana nikenye. Ukuvuga gusaba turabona muri izi nyigisho nyene zo ku musozi Yesu muvyo yabigishije yabwiye ngo nimusabe muzohabwa. Nimusabe muzohabwa. Kandi atarashimangira inyigisho yo gusaba aravuga ati nta muvyeyi umwana yosaba umukate bamuhibuye. Nta mwana yosaba umuvyeyi ifi hama bamuha inzoka. Hano Yesu arakebura abamwumva aravuga ati mwebwe muri babi ariko murazi guha abana banyu ingabire nziza. Mbega so mw'ijuru atagabitaye manishimye nazo mushiza rwose kubagirira ibyiza. Hari abantu yashagashirako ko ntayo batevya ariko izobikora. Mu Bifilipi igice cya 4 ku murongo wa 6 naho umwanya uriko uraturega reka tuharabe. Abifilipi igice cya 4 ku murongo wa 6 haravuga ngo ntimugire icyo mwiganira ariko muri byose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka ivyo mugomba. Haleluya. Turashaka tuze twakira intahe
y'abantu basabye ivyo bagomba Imana ibikora uko babisabye. Ivyo mugomba bimenyeshwe Imana. Uhagarike kuvuga ngo Mana ndagusavye uzungirire neza kunuku ariko ntibibe kuko jewe ngomba, bibe nkuko ugomba. Imana igomba kutugirira ivyiza. Naco gituma iyo dusaba ufate responsabilité y'ivyo tubona dukeneye. Imitwaro ufise twayumvise. Inama kigira kabiri mu gusenga turabonye yuko ari ugusaba. Intambuko igira gatatu ni kwihana. Ndaguma mbaza akabazo ku bantu bari ngaha kuko benshi ndabaravye n'abasenzi, abandi n'abaririmbyi, abandi n'abadiyakoni, abandi n'abarongozi. Mbega mwese mukoranye ngaha ninde ashobora kumara ukwezi adacumuye? Aduze ikiganza dutanga amashimwe ku Mana. Harabuze n'umwe amanika urutoki ashobora kuba umuhizi akamara ukwezi adacumuye? Ukwezi ni kunini. Ninde ashobora kumara indwi yose adacumuye? No mu basenzi ntawe. Irabatanga bobo ntibacumura. Irahera bari mu mwengu rwose. Harabuze urutoki basi umunsi umwe. Umuntu avuga ati jewe ndashobora kumara umunsi umwe ntacumuye. Utanga amashimwe. Umega hakoraniye abanyabyaha gusa. Abatama rero bazamenye ko bateze umuntu ari umunyabyaha atenze uwundi. Abaririmbyi iyo bavuga ubutumwa ati abanyabyaha mwihane bamenye ko nabo ari abanyabyaha. Siko biri. Intambuko igira gatatu ni ukwihana. Ukwihana. Nitwasanga rero twese zo gufata umwanya wo kwihana. Igihe cyose uri kurasenga umenye yuko wewe ugiga umugororozi k'umuntu bwawe gusa, ariko muri kamere umunyabyaha. Ntambuko igira gatatu uri kurasenga ni kwihana. Umuti w'ibyaha ni kuvyihana. Ntambuko ya kane kugira ngo duce dusenga ni gusengera abandi, gusabira abandi. Ni kubera iki tubikora ivyo? Aha ku isi twese dusangiye imitwaro tumaze kubumva. Ni ivyo kurya n'amadeni, ibigeragezo n'umwansi. Umwansi dufise turamusangiye ni Satani. Uyo araca mu bitandukanye. Ukuvuga rero wewe nanje dusangiye imitwaro. Wewe nanje turabanyabyaha. Niwansengera nkagusengera wa rukundo rw'Imana ruzoboneka. Ko Yesu yavuze ngo ndabahaye icagezwe gisha imukundane. Niwansengera nkagusengera uzoba werekana urukundo. Imana izongera mu ijuru inezerwe. Muve hasi dusenge. Uyu mugoroba ndagomba ngo igihe cyose uzoba uri kurasenga ufata umwanya ukwiye wo guhimbaza Imana. Mwibuke mu byo twabonye, Daniyeli yageze imbere y'ikigeragezo na bagenzi biwe batereka ikigirwamana ngaho. Ni ukuvuga ngo bahitishwamo. Tumutagisenze turabata bitanwe byaka umuriro umbega ninde bakura mu kuboko kwanje. Turiko turasenga twumve yuko dukwiye gufata umwanya wo gutahura yuko izina ry'Imana rikwiye kubahwa, kuko ihagurutse gutabara nta na kimwe cyo izinira. Turiko turasenga twumve yuko ubwami buri muri twebwe kandi twiteze kubona ku mugaragaro ni ubwami bw'amahoro. Ni ubwami tubayeho dufise amahoro naho byose byo kugwaho.
kubona umuntu ariko aratwenga yabwiriwe, kubona umuntu ariko araririmba kandi hari ibitagenda, hari amahoro ari muri ubu bwami. Wumve ukwiye gufata umwanya wo guhimbaza. Ati Imana irazi ivyo dukenye tutarabisaba, kandi Yesu ariko arabigisha arabwira ko bakwiye gusaba, kandi imitwaro twayibonye kuvuga Imana irazi neza ivyo dukenye, imitwaro yacu yose. Nta gishasha ufise Yesu atazi, ariko aragomba gusenga. Birayinezera, birayihimbaza.